ibikorwa imwe zo bikwa mutuntu dusanzwe yindi ni chambre yo kuryama matakindi kintu ubu byose ugiye kubikorera mu nzu no gupisa ni mu nzu nivyo bintu twifuza nivyo turira twifuza ariho benshi babirirana ariko bamwe yamwe turira tubiririra yes ruhande yaho turacari mu bijanye n'amakolabo twarabonye wicaranye na Lolilo ijya picha ivuze ikina cyane cyane mu kazi kanyo Lolilo no mu artiste uri mu artiste mugabo uri mutoya wiwe ariko twarabonye picha bigaragara nkaho hashobora kuba hari ikindi gikorwa kandi wowe ugiye gukorana nawe navyo bimeze gute uramenye igizotangura kuja abona hagati ya Lolilo na Estanish ariko bose dufitanye ibikorwa abo ba artiste uko ari babiri Lolilo Estanish indirimbo zigiye gusohoka kandi muri no mwaka nyine wa 2021 yego cyane gose Yes murabizi ko twama tubarondera aba artiste batandukanye na cyane cyane mu gihe twumvise bishasha babiriko biravugwa kuri bo ubuherutse witwa Bauden Sinaden yaronse inoti acarimuka ava aho yarasanzwe aba yerekeza muri zone ya Cibitoki avuye muri zone Buyenzi uyu munsi twaronse amakuru yuko no mugabo yahora bahantu bita mu Gisandema nawe se wundi yitwa Titus Yimukiye benshi muramuzi mu ndirimbo zitandukanye nka Ikivuzo My Side aherutse gukorana na Masterland afite n'izindi ndirimbo Ikiroroge yari Nyambukira Irungu n'izindi zimeze neza rero kino gihe kuva atanguye kwinjira muri management hari amakuru twaronse neza ko abasanzwe bahagarariye ibikorwa vyiwe ko bamuhinduriye ubuzima na cyane cyane kumukuraho yarasanzwe aba neza aho bita mu Gisandema kino gihe akaba yoba yimukiye neza hafi ya Ngagara quartier city uduze gato ni barabara rya mbere shobora kuba hano muri zone ya Kamenge mugabo hagomba gufatana na Ngagara rero kano kanya tugiye kuraba neza ko urupango batubwiye yimukiyemwo ko ari ivyo canke atari ivyo ariko twaronse amakuru ahagije amakuru yo kwizera ko ano masaha ari muhira rero reka tugire gutya dutere twegera neza aho batubwiye ni hajya ni gipango batubwiye ko uvuye mu Ngagara muri seti uratambuka ukaja kujya mbere hanyuma ukaba nkuwegera ndabona twamaze kuhashika reka dutere twinjira tangure kumuganiriza atubwire na cyane ibijanye n'ino house nshasha ashobora kuba yimukiyemwo sigwiwe ngo bayimupangiye ariko ubona ko ishobora kubitandukanye n'izindi nzo urabona ko ari gipangu ciza kimeze neza rero kano kanya ico dukora na cameraman Arkeni reka dutere tugira gute dutere tudodora hanyuma twumve ko ahava twitaba hanyuma duhereze ikiganiro canka duhikiyago kugira ngo dukomeze kwinjirana cyane mu bijanye n'ubuzima abayimwo kino gihe lako bakomeza kudodora kugira ngo atarabe ko Titus Yimukiye ashobora kuba ari yari ko ari hatari turabona ngo hariho umuntu aje Titus Yimukiye big man umeze neza fresh ninde yabazanye garage cameraman yabaye mpamo ubona ko intore neza yarimutse ariko tugomba kuganira nawe wabwiye mugatwa hamenye kandi byakunze umeze neza Titus fresh none ujyamana ikintu sigamana wapi urumva ndi ufise abashitsi nategeza kuvyuka nawe ucambara ikintu singa ucambara ikabutura kugira ngo nze kuraba abashitsi uri mu mujyi sengre naenda yambaye nambaye wimukiye ngaka bajyari Titus ahetse isomene ngo aho uba mu Gisandema niko twavyumvise Gasenyi ya ruguru akatwite muri rirari kino gihe wamanutse neza ibujumbura just na Niyosel TV twaje mu ntumbero kugira ngo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamenye ko hari ubuzima ba artiste bakomeje guhindurirwa na management yabo twaronse amakuru ahagije yuko kwimukira ngaha management ishira kwifise mu ruhara imbere yuko uza kuduhikiyago sinzi kuza kuduhicicaro management rifise mu ruhara kugira ngo uve mu Gisandema manuke ngaha hafi yo mu Ngagara muri seti neza muri zone ya Kamenge yego niko nabivuga management rifise mu ruhara kuko ni ibintu byinshi dusaba dukorana no mu ma contract dufitaniye birimo guhindura ubuzima bw'umu artiste adumvikana ko ibintu bimeze neza ariko yego karibu reka twinjire nta ntebe zihari reka twinjire ahubwo nyine
ushobora kwimukira mu nzu imeze kuno imeze gutya atangire bimeze gutya umuntu yitumiye yitwaza intebe mu kiro bishije kuko utabanje kugendera man hari n'amacupa ngaha kandi atandukanye ubwo n'abantu mwari kumwe abashitse ku matwa twabiteguye mu bicarika hasi kamera bagaraje hariya ariyo kimusi ariyo mwaya ariyo bidasanzwe ubona ko gikata yes ariko Titus Yimukiye ubona ko ari house nziza cyane iyi nzu ifite ibyuma bingahe Titus ni 3 chambre salon na douche toilette ndani ubu ntugisohoka hanze mu gisane mu bwo barasohoka Gisane barasohoka ari biye nasohoka kubera bimwiciro hagati ugasanga umengo nafamura n'abakinzi ariko ubu anytime arashobora kugenda okay ibindi navyo twamye twipfuza kuva na kera dutangaza umuziki w'u Burundi utabagwiza tungane barabukuntu bahindurira ubuzima aba artiste uko barakora akoresha uburyo bwabo mu gusohora indirimbo audio visuel bikabatwara uburyo bwinshi ariko kino gihe urabona ko hari abariko baragira bati quand même umu artiste nimba ariko arakora neza bimeze neza agomba guhindurirwa ubuzima hanyuma akaba heza ntiyarazi ko one day azoshika hani Bujumbura hanyuma agapanga inzu ya 3 chambres ndetse na douche toilette indani haruhande yaho yari yiviriye ahantu ruguru ku Gatumba neza na neza mu ntara ya Rutana hanyuma birahaza bigenda kuno muri ko murabibona arakora indirimbo zitandukanye ubona ko kira ko akoze ibiganiro ku masamiriza atandukanye yakomeza gutera kama abana bari ati genda keneye ubufasha burya ingabirano ndazifise ubona ko amaze no kwitama higanwa hanyuma akaba nko muri 5 ba mbere 3 ba mbere akanoti yagenda araronka yacagira gute yacagasubira agakoresha mu ndirimbo ariko ubona ko kino gihe hari ubuzima bumwe bumwe ariko arahindurirwa ni Niyosel TV ihari mu kugira ngo ikomeze kubamenyesha amakuru atandukanye y'abaririmbyi nyita Edison ndayahoze ndi kumwe na Arkeni kuri kamera za Niyosel TV ubona ko no mu boga yamaze kwigaragaza kuri kamera ya ntiyatugoye kuko agira ati mwe mutahari ntacyo twoba turi rero kano kanyifo ko nimba hariho ubuzima nahinduriwe ndayifashijemo na Niyosel Entertainment bivuga kwa Celeste ibintu byose bimeze neza Titus Yimukiye ndabona ko meze neza yes meze neza ndakuramutse so yeah of course hasombejo ndibuka dushingira intahe zitandukanye z'ubuzima warubayemwe mu iyo misi heze kino gihe urabona ko ibintu bimeze neza ngaho tubwire kugeraho urindu hindurirwa ubuzima uko ubuzima bwawe bwagiye buragenda kuvuga itangura music ndetse n'ama challenge wagiye urahura nayo y'ubuzima ariko kino gihe ubona ko kirati Imana ishimwe ni histoire ndende cyane ibyo twokwita mu kirundi ko ari inkuru ndende nyene ariko narabayeho nyine ubuzima bugoye gose bugoye gusobanura urabona umuntu kugira ngo ashike mu nzu ya 3 chambres ari umwe ni kintu gikomeye aho uri siri kuzoyibanamwe wenyene yego aho nabo ku munsi bazoza bara no ndumwe uretse gusaba shitsi nyine kawaida nko kumagende urabona nawe waje usanga ndumwe nari nijyamye ngo kugira wimukire mu nzu itari mu intebe kuko utabanje kurindira kugira ngo intebe zibanze zijemwe intebe ni kintu bagura mu isoko ariko mugabe bija hose ugija gufata inzu ugira uti kabisa reka manze ngende gutora intebe hanyuma abashitsi bashize ndonka wenda bashikize yes ni muntu mbere yo gukora ibintu biboneka neza ku isura intebe ziri kuri commande ndayingiye mwiyunguriro ryazo kubamenije bari kuba dikora neza umumenyizi ariko arawukora intebe yitwa gute atubwira atelier iri hehe ama uriko arazikora yitwa gute kumurondera abakiriya yitwa Arcade ari kuri 6 ari haruguru mu Kamenge ni intebe nziza ubwiye uzobona intebe nziza zikoko nzizoja kuziraba kwa Arcade zoza kuziraba ngaha muri salon ndabatumiye guhera uri si vendredi ahubwo nyene nigize mari chance muje ntarazizana naritse ko musanga narazizana ari uko bigenda kose arwande y'intebe zo muri salo amadirisha ntari do nimwe ririko izo nazo baza kugira commande ni byose ni commande kubera amarido nari durazikoresha ugiye kugira kuzigura abanza kuzikoresha kugira ngo zimere neza nari rero urumva uri kurazikoresha commande yes nido intebe zo muri salo amadiva ibintu byose ubona byibuze icyo cyose ugomba umbaze kibuze kiri kuri commande utabanje kurindira ukabanza uhagira iyo commande utarimo kira muri ino nzu ariko barakwirukana aho wari usanzwe wari mu gisande design y'inzu wimukiyemo nayo irafasha kugira ngo umenye ivyo haza ako mugati tusi uko tukuzi frame uja kuba mu gisande byagenze gute mu gisande nayo ni quartier do inshashi y'abantu bashashe kandi ako nico gituma bakunda gucega mu biganiro byo ku radio kubera abakuru aba artiste basaba yuko muba hafi kugira ngo baguhaye ikiganiro ku radio ushike hakiri kare ico kintu nibaze uko gikora abantu benshi aba artiste benshi nawe uri muri noje
sindi muri bo ahubwo ngira ni nkari mutibaza ako we ni kubera babakure kandi umuntu akubajije ngo Titus Dasairo ubahe ubugiye kumbarira ko hari mu gisandema ko wimbariye kare aho navyo wigeze umbarira kubera ubu wimutse waje hafi none no tumira abantu vraiment hatagira n'intebe atana marido ubona utanoye ni sana twitega intebe ryari ejo muze kugira ngo nange correction ejo tuze kugira correction ibe yes nk'ubu nyene uri karaba televiziyo iyi TV ya Niyosel ubona yuko atanebe mfise atana marido ariko ejo niyo impamvu ndiko ndaregret impamvu muji umunsi kandi urazi ko atabutumire nari nabahaye cyo tumaze kumva ko wimutse katuzi ko bamaze kwikwiza oya umuntu mushashi imisi yose umeze umuhini mushasha utera amabavu aga freestyle gato yakondira imbi cifuzo oho kuba nkivuka mu nda ya mama nkashika kwisi navutse nk'abandi bana b'abandi nk'uko mubizi naho nananiwe sinahisemo ubupfubyi nabwisanzemo icyifuzo nuko munyitaho kuko nanje ndashaka kumererwa neza munyiteho kuko nanje ndifuza kubaho nk'abandi things like that byoroshe ino bimeze neza kwitabwaho biko biza biko biraza kwitabwaho abana bari bakomenye kubera ino ndirimbo icifuzo mu byo wifuza ibi byarimo yes of course niyo mpamvu mvuze ko kwitabwaho biriko biragaragara ubanye gute na Celeste man agupanga inzu nk'iyi ujya ni n'umupara wanje wego no kwita umurezi kuko hari uvyara n'undi arera ujya n'umurezi wanje vraiment mumaranye igihe kitari gito kubera iki kugupangira inzu muri kino gihe mu minsi mwari mumaranye imyaka mwari mumaranye ategeza bigukorera nawe nukugira ngo yihagateka kuko nka kare nta visibility nari bwakore canke ndamwandikirishirize kanina ariko kugeza ubu Niyosel Entertainment yavyaye Niyosel TV iyi ni visibility yavuye kuri we nanje urumva umuntu ashobora kuvuga ati dukeneye location nziza umuntu ashobora kugenda yidirije muri Niyosel Entertainment cyangwa Niyosel TV ico ni kintu aho uciye hose ndazi ubu ni ibintu biriko bigira visibility tarino rero ni viza ko umuntu ashobora kuronka localisation nziza ubwa mbere naho kwari kujya kuntu wasanga umuntu ari mu bantu benshi udashobora umuntu navuga Niyosel Entertainment wacumva kure gose ariko umuntu wari wese ashaka kumenya Niyosel Entertainment korera he Niyosel TV korera he canke abayirimo nabo babahe ibintu nk'ivyo ibintu babimeze neza Tagasemane umeze neza ubwo wa mwana bapfunga umunsi mukoranye clip video ubu ni wamugizo bigiye kumera gute oya kujya ntaramenya ahantu arakwiye kumenya umunsi nzoza n'amadifa Uretse twarabigarutse ko sinzi nimba arakurikiranye ikiganiro twarakubwiye ati ukoranye clip n'umwigeme atera aja mu gashi aca dekona agaca atera aja mu gashi ubu nawe uyimukiye ahantu heza bagupangiye house ubu ushaka ko yo kwiyemera ku bantu bavuga ko abantu heza canke ko umukunzi w'abantu heza canke ko bakoranye ubu nivyo azogira nivyo nshaka ko yobesha basavuga avuga ati abeshe umukunzi wiwe canke azova ariko aravuga ukuri umukunzi wiwe oya sukuri kuko byagiye avuga kujya juste nanje urumva iyo mba n'umukunzi wiwe ari kuvuga ahantu mba mugabo siko vyari biri hajye ujya mukobwa yari yagaragaye mu ndirimbo ihe my side no ikiroroge twagiye gato n'irya ndirimbo yahumiye ujya mukobwa kera wari ikiroroga ucinuhenze igihe zakondi yahumiye umwana w'abandi ajya mu gasho agiye brage ziravuta ujya nawe umunyagiriza ntiyavuze kubera kuririmba wacinuhenze reka basiteka ivyo gutwenga agaruka inyuma y'ikiroroge kera wari ikiroroge mwiza wanje ubona burasingikwire no kujanye kwa nyogosenge hadutunge kuko ariho nakuriye hariko urahemutse birahagije sinifuza na rimwe
kugukumbura yarahemutse kubera yaciye ava ngo nakeneye abasore bana siwe ujya yafashije gushyira mu ngiro video tu nibaza ko afise wose ukana wahindurira ubuzima kino gihe ugiye kubaho worohewe niko nabivuga gusumba ko wari usanzwe ubayeho nikiye kintu abakunzi b'umuziki w'u Burundi bo kwitega ko nyuma yo guhindurirwa ubuzima na Celestin asanzwe ari nawe manager mu bintu byinshi bamye bifuza kubona umustar akorerwa cyangwa umuntu w'umuririmbyi ni guhindurirwa ubuzima no gukora ibintu bifise akanovera bigafita agaciro kanini so guhera kuri video guhera kuri audio n'ibikorwa bishasha nivyo bintu bigiye kugaragara muri Niyosel Entertainment nico kintu noshobora kuvuga yes okay ati hari byinshi bigiye kugaragara cyane cyane nyuma yo guhindurirwa ubuzima ni indoto nofata ko aba artiste benshi bagiye bagira mugabo wagiriye amahigwe mu artiste benshi cyane batandukanye kino gihe bifuza bino wakorewe nibaza ko wocu uja mu artiste batera intege bagenza kuko nawe naho challenge y'ubuzima bubi na bwiza warabibayemwo ariko kino gihe bibaye byiza gusomba nakaye kamotera aba artiste bagenza cyane cyane kino gihe babona yuko iducange rya yejo bitazohava bikunda nk'ibyagushikira noshobora kwanza kubaha histoire gato mu vyo je naciye mu nkizi Bujumbura turetse nza gukora indirimbo nkarara mu ibarabara ndaranzunguruka amabarabara yose yo mu Cibitoke byarakubaye ko byarabaye ko naragiye gusaba indaro ku mugenzi wanje nawe yarahawe indaro kandi ukiva mu Rutana uje gutangura kaminuza sinari bwaze gutangura kaminuza hari indirimbo nari nje gukora kera hanyuma uyo mugenzi amaye indaro kumbe nawe ntibamwemera gutanga indaro ko yarahawe indaro nawe saa 9 z'ijoro narasohowe baratwirukanye bavuga bati uyu mutipe n'umusazi n'umusuma bamfashe nk'umusuma kubera nifise n'imishatsi uyu n'umusuma yaje kutwiba saa 9 top nari nsotse urupangu banyimye guheza hari mu Cibitoke go nahereye kujya mbere nduga Cibitoke ndakata manukana rya kabiri nduga kandi rya gatatu manukana rya kane nduga rya gatanu Cibitoke menga ifise amabarabara nyimba ari 18 nayahejeje bukeye yego nca ndasaba indaro rero ku mugenzi hari umugenzi w'umuyisilamu yitwa Isa yagiye muri Kongo nawe naciye ngena kudodera ko nka 6h ambwira ati bana je nariko ndakeba izi site nyene y'amabarabara ndayahejeje kuva saa 9 nca ndaryama nahejeje itiro nka saa 8 saa 10 canja muri studio kwa Kesi yitwa Nice Sky ari Sky kiri kumutakura yitwa Sky Music kube kugeze kuri Sky ukacitwenga narimbuze Nice Sky yitwa Sky Music naenda isi Nice studio yitwa gute Nice yitwa Sky Music nari nswase gato ururimi rwagiriye no kukagarutse kubera ko ari umujournaliste atangaza amakuru nawe so ico mbonye bwije sinasubiye kuyumvira gusaba indaro naryamye muri studio nyine kwa Kesi urumva aho kantu gakatinge ka studio yitwa Nice Sky azogafuta aho nibindi bizovuga so après rero maze kurara muri studio nakoze indirimbo mu DJ ndibuka yankoreye indirimbo umunota umwe gusa iminota nka 10 kwanza biraheze nce ndaryama bukeye nce ndataha kandi natashe ngurishije ipantaro n'ikirato n'agatelefone nce ndaronka itike hanyuma après nje gutangura kaminuza naho ahantu nashikiye mu bandi bagenza ahantu twahita kuri Safi Beach kubera uryamye barashobora kuvyuka no twahita kuri Safi Beach twahitiriye beach kubera uryamye ari kumwe n'abavyuka umucanga wukunzi wose wahungurukiye ku matera twasaza hasi urumva yes ya kunze ari kumgoboka urumva abantu byutse waza kubwira umuntu bava gusohoka kubwira umuntu mpungura warabaye kumugoboka yego kuza muri kaminuza mva kumugoboka niga kuri kaminuza waza n'amaguru yego nagenda n'amaguru kabisa ruguru kandi kumugoboka ruguru gose urugendo kubera niga muri campus hari hafi ariko baratwungurije dutwara mu Kabondo nagenda isaha n'iminota n'amaguru kandi yego imvura iguye yama yayikubise iminsi yose nkazeba mbere je nta silabisi nari mfise so avyutse watsa umugenzi akaguhungura mu mugongo kugira ngo tuhite kuri beach hanze twahita kuri beach ndava kuri beach ngaruka mu Gasenyi naho urumva aho wari ushitsi Bujumbura yes nashitsi Bujumbura Gasenyi ndava ngena mu Gisandema urumva mva mu Gisandema ncanza nga inzu nini gose ni yaba equipe neza uzosanga itego izo bimeze neza yes imigambi
utegekanya na cyane cyane haruhande y'ibikorwa bitandukanye Yeah. inzu ni nini ni vyumba Yes. bitatu Yego. uzuyamwo wenyene ego nije ni nyine ubuzima nyene vraiment. wahinduriwe nyene nije nyine kandi nibaza yuko ibikorwa bimwe imwe zo bikwamo utuntu dusanzwe iyindi ni chambre yo kuryama atakindi kintu ubu vyose ugiye kubikorera mu nzu no gupisa ni mu nzu nivyo bintu twifuza nivyo turira ni mu twifuza nzu. hariho benshi babirirana ariko bamwe bamwe turira tubiririra yes ariko ubu tugiye kubirirana nubwo hari ibindi Okay. bintu twifuza yes Yeah, na congratulations vraiment Thank you. ni ikintu ciza cyane ni ikintu kimeze neza cyane reka tunakeze Yeah. no mugabo nawe se wundi ni Yes. manager Celestin Yego. wagira ati duke mfise tudusabikanye Yeah. n'abana bariko baraduga muri game cyangwa muri industry music y'u Burundi Yes. Titus nawe ati munyitege ibintu bizaba bimeze neza duheraheza kino kiganiro Yeah. dufise amakuru agera kuri abiri na cyane cyane twumvise ijya nino Yes. yuko bugiye gukorana indirimbo na Estanish nivyo canke sivyo nivyo nivyo zose iracari mu gikoni no indirimbo yatangiye gukorwa yes yaratanguye gukorwa ubuntu ibintu byo guheraheza hanyuma abakunzi b'umuziki bayihabwa kuki guhitamwo Estanish mu bandi bigeme bose basanzwe bakora ngaha ku butaka bw'u Burundi yes Estanish ku ma proposition menshi y'abakunzi b'umuziki barakunda kuduproposa abo dukorana ko ari gungina ugenda ukandika kuri Facebook canke kuri stati ndafise igikorwa gishasha nshaka gufashanya n'umuririmvyikazi w'umurundi so nkorane nandi tugasanga commentaire nyinshi Okay. bazanye izina kanaka so suko abandi baba batabishoboye mugura akashobora gukorera kuri santima z'abakunzi b'umuziki byumvikana ko atari urukurukuru inkuru niyo kabisa yes ni inkuru y'ukuri abakunzi b'umuziki gusa ntidishobora kuvuga umunsi précis tushobora kuyirekurira ko ariko ni inkuru y'ukuri ndi collabo irahari y'ukuri Yes. haruhande yaho turacari Yeah. mu bijanye n'amakolabo Yes. twarabonye wicaranye na Lolilo ijya picha ivuze ikina cyane cyane mu kazi kanyu Yes. Lolilo no mu artiste Yego. uri mu artiste mbwa Yes. uri mutoya wiwe Yego. ariko twarabonye picha bigaragara nkaho hashobora kuba hari ikindi gikorwa kandi wowe ugiye gukorana nawe navyo bimeze gute yeah ni vya bintu umurimyi aguma arima agatera bimwe bikera ibindi navyo akagira agatera akimbura ibintu nk'ivyo n'urukurikirane rw'ibikorwa nk'ibi so na Lolilo dufitaniye igikorwa naco kiri mu gikoni encore mu minsi ikizosohoka nta uramenya ikizotangura kuja abona hagati ya Lolilo na Estanish ariko bose dufitaniye ibikorwa abo ba artiste uko ari babiri Lolilo Yeah, Estanish indirimbo zigiye Zirahari, gusohoka yego. kandi muri uno mwaka nyine wa yeah 2021 yego cyane gose ibi byose niho bakubara ni Celeste na ya kazi ka Celeste niyo ngabo byose ni gwiwe n'umutama wanje papa ndamuba yishima kubona turiko dutera imbere kandi dufite ubuzima bwiza na cyane cyane numva ko ibintu bimeze neza ndumva atabindi bintu no kubaza kiretse ko ibindi nzo kubaza nivyo ko ninagaruka ngasanga muri sara ntebe zihari atamaridari mvuba baramutaje ejo ndabatumiye ahubwo mfuma murara ngume ndababoreza sanga unywa amafana nawe turagerageza tumushiremo katoge amafana da oya uragoye gusorora nawe yikubitira yuramutwe uragoye gusororera gose umunanyi fana ni atahe nawe mujyana nabwo yagiye inyuma ya kamera mazi imisi n'abindirimbo ziwe yari umurinzi akomeye cyane kuri channel yiwe ya Arke nakaze nawe niyo mpamvu n'ibintu abikora neza ariko nigera cyaka kugaragara yahisemo guhindura yes nuko reka ndagushimire cyane bwana Titus da Sailor ku kanya waduhaye na cyane cyane ko watwemereye ko dushobora kuganira si bose bavyemera ari guteye surprise umuhafite kenshi agira ati bana bikabirebire mugabo wagize uti kabisa aho ngeze ni mwebwe nta mpamvu yo kubigiza kure atahubwira abaho sibibaye ngombwa ndahabereke aho utatweretse ni mu cyumba gusa mu cyumba sinaberetse kuko n'abantu abashitsi bateramira muri saro Imana ishimwe ko mutabonye ngo mushobore kuvuga ivyo mutazi ruva wagize command aho ndazi naho cyo bagitahari ejo ni mwagaruka muzosanga hose hameze neza wagize command ivyo gitana no ushobora kubabwira ukuri canke nkababeshe rumva James nimwabonye mu cyumba nuko bisanzwe bimeze asante sana Titus da Sailor yari Edison ndayahuze ngabana ari kumwe na Arken kuri kamera za Niyosel TV everyday murabizi ko nguma ndabashikiriza bishasha kandi bimeze neza nivyo nabemereye Monday to Saturday ikiganiro ku kindi na cyane cyane kuri channel yino TV yanyu yacu kugira ngo dukomeze kubahereza amakuru abagezweho canke ya hafi nuko bisanzwe bimeze nuko ngire gute reka ngire gutya ubwo nariko ndarabuzo kurikira Titus da Sailor ubutaha ubwo muzomumenya bye bye